ariko uravye le contexte y'ijambo ry'Imana urabona neza ko aba bantu bagenda babana bagasubira kandi bakavana kuko usonye mu itanguriro 4:25 haravuga ngo itanguriro 4:20 akavuga ngo Adamu yongera kubana n'umugore wiwe avyara umuhungu amwita Seti. Ati kuko Imana ishumbushije urundi ruvyaro mu gishingo ca Abeli kuko Kayini yamwishe. Adamu yongera kubana hano mu itanguriro 4:25 ngo Adamu yongera kubana n'umugore wiwe. Bako bari baravanye irigira kangahe hari kabiri hari imigenderanire itari myiza yamujanye hehe mwihema risiga nyina wiwe Sara aramurongora aba umugore wiwe aramukunda Isaka ivyo bimwirura umubabaro wa nyina. Sara yari afise ihema giyo Abrahamu yari afise ihema giyo aba bantu barabana canke bari baravanye mbega hoho mu mico y'ikirundi iyo umusore arongorera iwabo na nyina canke arongorera iwabo na se kubera atarongoreye iwabo na se ko katari kwasi yes kubera ko kandi igicapo yabonye kuri se ashaka kumutanga yavuze ati uyu muntu n'umwicanyi n'umumenja yashatse kuntanga nkiri muto ubu azonjaniranya kuko nico cyateye umubabaro bano bantu bituma ababara kabiri Isaka. Abantu rero benshi batabizi ibintu vy'Imana baravyitiranya umengo n'ugupfa gusoma gusa ntibatahure context y'ikijambo ry'Imana ishaka kuvuga. Mbega cyangwa ati mbega none nduswe kandi kwihangana urashaka kwihanganira mu rugo ukahagwarira ukahabera ikiragi ukahabera ikimuga ama depression ama AVC iyo ibintu bitameze neza nibijemo umuryango bijemo umuryango urabibikwiriye hama ibidakwiriye navyo babisengere vyanse mon frère tandukana no pourquoi sotiwe kubera iki wiyica urongoye umugore ukamurabwa asanga ibyo adakwije cyangwa ugasanga ukamukurako akanenge ukamukurako ukamubona ko ibiteye isoni mwandikira icyeto ubwo nyene muvane c'est biblique ariko jewe nitegereje kuva Adamu avuga ngo umugore wampaye niwe yatumye ngwa muri iki cyaha Imana ntiyasuye kandi kugira comment bisigura ko Imana yashije irekura ati cette fois umuntu azojana n'uwashaka hanyuma n'ivyanka hariya nkazambwire jewe. Yes, welcome ladies and gentlemen, bro. Home recommend is recommend neza mu rose mwiriwe canke muramuse na muri. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda wikaze yose kwadukana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, bakaba bari mu Uganda, bakaba bari Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse mu bihugu by'abarabu ndavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite. Sonda wikaze mwebwe mwese muri kumadukurikana ukiri mushashi ndagusabira subscribe ni seconda rimwe gusabira ngo twubake umuryango munini cyane gose. Musi dasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe. Muramukunda mu biheze twarazanye igendo kidasanzwe aho twaganire ku bintu bigiye bitandukanye babe baragira ibico babivuze ko kandi no musi kandi twagarutse kandi kugira ngo dushobore kuganira ku bindi mbega tuvyinjiremo neza ingene abantu bo babifata n'ingene kandi bikwiye kugenda mbega n'ukuri koko ukwiye kuba musogumana tubwe rero kugira ngo tuganire n'umutumire wacu. Karibu sana. Merci beaucoup. Umeze neza? Twashimana. Yes. Uramutse bakunzi ba African TV abakunzi bawo. Turamukije mu bw'umese mukunze kudukurikirana niza ko amaze kutumenya cyane amaze kutumenyera amazina yanje ni Kitegetse Eric ndo umukozi w'Imana mu gisagara cya Bujumbura mu Cibitoki cya Bujumbura kujya gatandatu arahabana na zone ya Cibitoki. Rero turashima Imana kubona dusuye kandi kuboneka muri kino kiganiro kugira ngo abari bafise madidane n'utubazo twinshi dushobore kubasobanurira twisunze ijambo ry'Imana. Rero turashima Imana yadukoranije hano tukiza ko bizogenda neza. Yes, biza kugenda neza kandi cyane gose nkuko nyine bivuze ati ni benshi bafise amadidane. Uno munsi si je kuganira ko kuno munsi ni ikijanye na divorce mbega niki divorce mbega kenshi ikunda gutegwa n'ibiki canke bamwe batabitahura ko nonye kugira ngo baze kuronka umuco bitandukanye. Ha divorce d'abord niki? Divorce nibaza ko ari gutandukana kw'abantu babiri ndavuga muri relation de couple
bari basanzwe ari ini canke ari bunze ubumwe. Rero divorce ni separation, no gutandukana, hakabaho nico bita guhana ivyete, icete. Uwo divorce nyezina ntikwiye hatarimwo icete. Iyo imaze kuba habonekamo icete, no kuvuga ngo iyo cha yitwa divorce. Sino abantu bose batandukana ntibaba bagize divorce. Donc hariho gutandukana no kuvana. Rero divorce novuga ko ari kuvana. Ariko kandi divorce iri englobe ikintu kinini cyane. Yitwa divorce iyo habonetse icyo bita icete kibatandukanye. Muri ico gihe mamubaye divorce. Ariko kandi mutararonka ico cete nitwa abantu bari séparés. On ne sait jamais ejo canke hirya ejo ushobora gusubirana. Kubera ko nta divorce yahabaye, harabaye separation. Niko bivuga. Kiri ngaho nyene no munsi nshaka kuza gutanga umuco, hari byinshi yabibazo byinshi abantu banditse muri commentaire turaza kubigarukaho kandi ariko kandi mbega kubijanye n'ukuri kwawe uri divorce canke habaye separation? Nabivuze mu kiganiro giheze yuko ukuri kwanje normalement umuntu ntaco ko mufasha. Kuko jewe nabaye umupasteur ntararongora. Hanyuma nza kubana n'umufasoni nkunda kandi nawe yankunda. Hama ivyabaye nkuko maze imisi nabivuga ni ibintu bishikira abantu bose. Rero sindi buvuge ngo ndi séparé canke ngo ndi divorcé. Ico kibazo ndacigumije ko ni nyishu wanje yo mutima personnel. Reka tuvuge uyu munsi vya divorce. Ati mbega iva kuki? Divorce no gutandukana. Canke kuvana. Biva cyane cyane kutumvikana bivuye mu ruhande uru canke ruriya. Canke kudatahurana bivuye kuri uyu canke uriya. Rero ico nico je nitwa divorce. Ni kutumvikana cyane kudatahurana biciye mu mpande zibiri. Nico nitwa jewe divorce. Ubuherutse hari ico twaganiriye ko utubwira yuko Bibiliya yemera kintu na divorce kubera ko Adamu na Eva nabo nyine baratandukanye, Aburahamu na Sara nabo nyine baratandukanye. Hama bamwe mu commentaire ikintu bagarutse ko bavuga ati no natwereke aho vyanditse kugira ngo nibakomeze kuduhushisha inzira yo kuja mu gakiza. Ego sinzi ko ndi butangure na Aburahamu canke ntangure na Adamu. Kaduhere kuri Adamu. Kuri Adamu dusome mu itanguriro 4 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe. Nuko asama inda avyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubwuhoraho. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama. Kayini aba umurimyi. Aho ni mu itanguriro 4 umurongo wa mbere gushika kwa kabiri. Ngo kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe. Twe dusanzwe tuzi ko basanzwe babana. None yabanye nawe kandi gute? Ni gute yasuye kandi kubana n'umugore kandi bari basanzwe bari ini? Usomye les commentaires bibliques canke les bibles canke ama commentaires canke les histoires bibliques zavuga neza ko icago cabaye mu itanguriro 3 kigatuma Adamu yicuza umugore Imana yamuhaye bivaye ku camwa bafunguye, byatumye Adamu ababara cyane. Kuburyo n'Imana imubaza ati ni giki cakubwiye kuri gusa? Kuko Imana yaragira barondera ubwa mbere yarazi kababona. Bamaze kujya ku camwa bisanga hari ubwiza batakaje bari ni. Hama batangura kwinyegeza. Imana iraza irabahamagara mu nyuma irababura. Niho yaciye yitaba ati sandinga uri he? Ati ninyegeje. Kubera iki winyegeje? Kuko ndi gusa. Imana ikibaza Adamu ati ni giki cakubwiye kuri gusa? Ubwo ntiwoba wariye kuri cya camwa? Ati egome. Ninde yakoheje kujya kuri ico camwa? Adamu kwishura ko yaguye mu ntege nke amukuvure umugore wiwe. Yavuze ati umugore wampaye ni wa mugore wampa no yatumye. Rero umenye ngo kuvaho kubera ko ivyakurikiye haje ico bita itegeko rikondana abantu babiri. Adamu kuyiwe
Eva ukwiwe na Satani ubwiwe bica bituma rero habaho imigenderanire mibi cyane ukuvuga ngo hari ibyo Bibiliya batandika badashiramwo kubera ko Bibiliya ubwa mbere cyari igitabo kinini cyane bagiye bara cyo bita baraminimiza baregeranya kugira ngo dushobore umuntu ashobore kugisoma sino cyava hasi gushika hejuru rero hari byinshi bakuyemwo bya kumbure byo turongorora kuraba ukuri nyezina aho kwari kwanditse ariko uravye le contexte y'ijambo ry'Imana urabona neza ko aba bantu bagenda babana bagasubira kandi bakavana kuko usomye mu itanguriro 4:25 haravuga ngo itanguriro 4:20 akavuga ngo Adamu yongera kubana n'umugore wiwe avyara umuhungu amwita Seti ati kuko Imana ishumbushije urundi ruvyaro mu gishingo ca Abeli kuko Kayini yamwishe Adamu yongera kubana hano mu itanguriro 4:25 ngo Adamu yongera kubana n'umugore wiwe bako bari baravanye irigira kangahe hari imigenderanire itari myiza ati kubera iki cette fois bavanye kubera ko aba bana uko bavukana umwe yarisha uwundi yego gahene yarisha Abeli amaze kubibaca bati iyi ni inkomoko y'icyaha natewe n'umugore asubira kandi kwirotira muga kubera ko Imana yari ifise intumbero y'aba bantu babiri hari ukuntu yasubira kandi kabahuza nuko bibirirwa ngo asubira kandi kubana nimba basubiriye kubana nuko bari batandukanye kuko ntibosubira kubana kandi barasanzwe babana uyu munsi jewe ninabana n'umugore bashaka kwandika ati nuko haciye imyaka 2 citegetse yongera kubana n'umugore kuko ubu nta mugore turi kumwe sinzi ko byumva neza nako dukurikirana bavyumve context rero iri biblique biraboneka neza ko ni mu itanguriro Adamu hari imigendana itagenze neza inyuma yo gugwa mu cyaha inyuma yo kujya ku camwa abantu babiri relation mu cyongezo nabivuga neza hariho relation itasubire kandi kuba nziza ku buryo kugira ngo bashobore kuronka n'aba bana byasaba ko Adamu asubira kuba relationnel n'umugore wiwe kugira ngo basubire kandi kuvyara mugabo rero icabaye ngaha kuri 25 yarababaye kubona mugenzi umwana yavyaye yishe wavukana avuga ati izi ni inkurikizi z'ivyaha nkiri jenyene atamugore mfise nari umwami naganza isi yose nari umuntu afise toute autorité mena ndi munsi y'ivyagezwe ndi munsi y'icyaha mena hari uburenganzira ntafise kera ibintu byose nabiha amazina uko ndabishaka ariko ubu abo nivyariye baricana bakora ivyo bashaka nta burenganzira bafise byateza kumushiramwa agahinda byateza kumusunikira kure n'umugore wiwe alors wari kurabaza ati divorce ni ce sont des situations umwe atadigera uwundi ntazidigera basanga bibatumye baseparer mu nyuma bakazovamwo divorce nico gituma nako nakubwira ngo abantu bagomba kuvyumva ibisije navyandikiye urashaka gusoma n'umva ikirundi nimba barasubire kubana nuko higeze kubigiye baravana Imana ibahezagira sinzi ko mushaka kumbandanya tuje kuri Aburahamu nawe kuko bon nibaza ko abantu basoma Bibiliya benshi baravuze muri commentaire ati natwereka aho vyanditse aratanze imirongo mu itanguriro aho vyanditse aho bavanye hama kandi bongera kandi barasubirana ariko kandi baravana bongera kandi baravana bongera kandi barasubirana hama Aburahamu nawe Aburahamu igihe Imana imubwira ati sohoka ugende untangire uyu mwana wawe abe ikimazi ejo mu gatondo uzinduke kare nzokwereka aho uzomutwara Aburahamu yari umuntu afise ukwizera cyane yateza kumvira Imana kubera ko ibintu byose avuga ibintu byose yaronse ni Imana yabimuhaye Aburahamu ntiyabibwiye umugore wiwe kuko yabwira umugore ati Imana imbwiye dutanga uyu muhungu umugore we Sara ntiyari kuvyemera abigira mu ibanga baraduga umusozi bivuga ngo umwana arabaza Seti kwinkwitu zifise nikibiriti ngiki donc umuriro ikimazi kiri hehe Aburahamu yishura umwana ati Imana iracironderera bageze hariya ku musozi abwira abahungu bati musigare ngaha ndaje baduga n'umwana wiwe ategura igitambo canke ategura igicaniro ategura vyose afata wa muhungu wiwe aramuzirika umenye ngo ujya muhungu nta myaka 3 yari afise
nta myaka ine yari afise, yari umuhungu afise ubwenge. Niba yashobora kubaza ati inkwi turazibona, umuriro nguyu ikimazi kiri hehe, nuko yari afise ubwenge, yari azi ivy'Imana. Dusipoze ko yari afise imyaka 10 canke 12. Abraham akorokeye ku mwana wiwe, aramuboshe, amushizeho gicaniro, amubwira ati je suis désolé, Imana yabwenda gutange. Afashe imbugita, aramuzibuye hajya agomba gushikana, ijuru riva hejuru ati ntukore ico cye. Nabonye ukwizera kwawe. Uyu numunsi ndemeye kunyizera. Uyu munsi ndagwaye amasezerano mashasha. Ndakubonye. Raba uruhande hari intama ihari. Afata wa mwana aramubohora, afata umwana mu gishingo, intama mu gishingo cya wa mwana. Arabaga, aratanga sacrifice. Ujya mwana bibaza ko yacitse kiragiye asubiye muhira. Yaravuze ivyabaye. Yavuze ati mama erega papa yashatse kuntanga. Ngibi nibimenyesa aho yamboshe. Byagenze gutega mwana. Byagenze nuku. Naguma nakubwire ko bukeye mu gatondo. Umugore yafashe umuhungu wiwe Isaka. Barafata baragenda. Bagenda kure. Bagenda mu gihugu cy'abanyamahanga, mu kigwati cy'Abarabu. Sara abayo yubaka inzu yiwe n'uyo muhungu wiwe. Atari kumwe na Abraham. Ego. Biri muri Bibiliya, nico gituma navuze ati uyu munsi nta majambo menshi turakoresha ivyandiko. Nuko rero vyagenze. Baba separuko. Kubera ko usuye muri Bibiliya, aho Sara yapfiriye, siho babana na Abraham. Nukuvuga byafashe inguvu, byasabye inguvu nyinshi Abraham kuja guhambisha Sara mu gihugu yararimo. Kuko yatanze amafaranga, kuko Sara ico gihe yari afise inzu. Niyo mpamvu turaza kwifashisha amajambo aho na Isaka mu kurongora umugore Abraham yamurongoreye canke yamusabiye, ntiyamutwaye kwa se, yamutwaye kwa nyina. Mu nzu sigwa na nyina. Byo tuma dusaba abantu baze bareka kuza barumviriza amajambo bavuga ati nta mirongo dufise, ntushaka kuja imbere y'Imana, Imana yaraguhamagaye utazi Bibiliya. Ushaka kuba utayize mbwa Imana yarakwigishe mu yindi faso. Rero bumve yuko n'aya majambo ndiko ndavuga ariko ndatera intege abantu bahukane. Oya ntimumbeshere. Nabigarutse ko yuko uri gutera intege abantu kugira ngo bahukane, kuko kwahukana ari ibintu bisanzwe. Bako barambeshera, ariko kandi kwahukana birimo no muri Bibiliya. Ariko nta muntu niko ndabwira ngo niyahukane. Niyo mpamvu munkunde tuje muri Bibiliya turabe, ngira ngo warugifisa akabazo cyane. Bo tugire kugira ngo nshinga ngaruka kuri akabazo kanje. Urabona dusome mu itanguriro. Itanguriro 23. Umurongo wa mbere. Biganshikane ku 9. Umutwe majambo uvuga ngo Sara apfuye, Abrahamu agura isenga yo kumuhambamwo. Tugende ku murongo wa mbere. Sara yamaze imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yamaze. Sara araheza apfira ikiriyati Arab. Ariho Heburoni. Mu gihugu c'i Kanani, Abrahamu aza kuririra Sara no kumuborogera. Abrahamu aza kumuririra, baza ati yaravuye. Kumuririra no kumuborogera. Abrahamu ava hasi, ava iruhande y'uwo muvyimba. Abwira Abaheti, kuko niho Sara yaba. Ati jewe ko ndakavantara ninyambukira muri mwebwe. Donc ko jewe navuye kure aho nsanzwe mba, nkaba ntabahangaha. None ni mumpe iwanyu aho no kwizizira ko guhamba, kugira ngo mpambe umuntu wanje amve mu maso. Abaheti bishura Abrahamu bati mugenzi, nutwumve uri umuntu ahambaye cyane muri twebwe, mu masenga yacu duhambamwo. Iyo wohitamwo yose aba ariyo uhambamwo umuntu wawe. Ntawo muri twebwe yo kwima isenga yiwe ngo woye guhamba umuntu wawe. Abrahamu ava hasi yikubita imbere y'abene gihugu, aribo Abaheti. Yari mu gihugu cy'abanyamahanga. Arababwira ati asangwa mwemeye ko mpamba umuntu wanje ngo amve mu maso,
umuntu abaye mu nyingingire Efuroni mwene Sohari ame isenga y'imakipera afise iri ku mpera y'itongo ryiwe ayingurire hagati yanyu ibiguzi bikwiranye biyiciye habe aho niziziye ho guhamba. Urumva ko Sara atapfiriye iwe dok bari kumwe. Dabo Abrahamu yaba i Bersheba. Hama Sara aza gupfira mu Baheti. Aza gupfira mu Baheti. Mbega ko yapfiriye mu banyamahanga. Hari ubutunzi bwa Abrahamu eka. Ahubwo Sara yarashitse yubaka y'amazu. Ari naho umuhungu wiwe yarongoreye. Katugire ko kubw'umwanya. Tunabirabire hamwe. Itangura 24 gura ku murongo wa 62 gushika ku murongo wa 67 haravuga ngo kandi Isaka yari yaravuye kwiribagira hayi Roy yaba mu gihugu c'Negev mu Baheti yari yaravuye irahayi Roy kwase bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera hari ku mugoroba ku kagoroba yunamuye amaso agizacya abona ingamiya zije maze Rebeka yunamura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya abaza wa muntu ati uriya muntu ninde agiye guhura natwe aza mu gahinga uwo muntu aramwishura ati ni databuja Rebeka aca yabira umwitwikiro wiwe yitwikira mu maso uwo muntu yiganira Isaka ivyo yakoze byose. Isaka ajana Rebeka mwihema risiga nyina wiwe Sara. Yamujanye hehe? Mwihema risiga nyina wiwe Sara. Aramurongora aba umugore wiwe aramukunda. Isaka ivyo bimwirura umubabaro wa nyina. Sara yari afise ihema ryiwe. Abrahamu yari afise ihema ryiwe. Aba bantu barabana canke bari baravanye? Bari baravanye. Mbega hoho mu mico y'ikirundi iyo umusore arongoye arongorera iwabo na nyina canke arongorera iwabo na se? Iwabo na se. Kubera atarongoreye iwabo na se? Kuko atari kwasi. Yes, kubera ko kandi igicapo yabonye kuri se ashaka kumutanga yavuze ati uyu muntu n'umwicanyi n'umumenja yashatse kuntanga nkiri muto ubu azonjaniranya kuko nico cyateye umubabaro bano bantu bituma ababara kabiri Isaka. Abantu rero benshi batabizi ibintu vy'Imana baravyitiranya umengo n'ugupfa gusoma gusa ntibatahure context y'ikijambo ry'Imana ishaka kuvuga. Kwacu usanga umuntu akora avuga ngo ntaho vyakabaye, soma Bibiliya ushishoze uzomenya ukuri hama wiyumvire igituma vyabaye uko. Ni gute Abrahamu yagiye gusaba aho Sara yahungiye kugira ngo ashobore kumuhambira muri ico gihugu? Byari biteye isoni baravanye. Ayasama jambo none ari muri Bibiliya. Ariko iyo umuntu atabizi acagira ko akavuga ibintu byinshi akavuga ati urabona nabiki gihe si vyiki gihe. Mureke gukoresha amatelefone arimo ama application Android kumbure mwashiramo n'ama Bibiliya ugasanga aja dakwiye. Fata telefone yawe ishiremo Bibiliya ariko ugendane ni Bibiliya yindi kugira ngo uzuraraba ko bimacinga atakusha gusanga hari ikintu bitameze neza. Rero tukiri aho nyene hari n'ikindi navuze ko usomye mu Migani 21 umurongo w'9 haravuga ati hakubana n'umugore w'ingare ofuma wibera hanze. Sinzi uko abantu bifuza ko tuwasoma hakubana n'umugore w'ingare. Imigani 21 wofuma wibera hanze hakubana n'umugore w'ingare mu nzu. None yo si séparation yo si divorce. Donc Bibiliya uremeza ko yemera kwahukana? Oya sindavyemeza nivyo nsomye. None si Bibiliya? None ibi tubikure ntaco bimaze? Uyu si umurongo wa Bibiliya? Yego. Hakubana n'umugore w'ingare. Uyu munsi mumbabarira mvuge kino kintu ndi kuri televiziyo. Uyu munsi usanga abantu babana bakubitana bicana. Hari amadosiye y'abagore benshi bafunzwe, hari amadosiye y'abagabo benshi bafunzwe yakubise umugore amugira ikiragi. Ejo bundi bambwiye umuntu afungiwe mu mpimba yafashe umugeto bako barashwara n'umugore
amucumita mu jisho arayinokora umugeto ushushe ntiyarangiza ahejeje n'ubundi afata wa mugeto nyene asubira gushusha awukura ko umugore ariko ararira awucumika mu jisho umugore wiwe unyu umugore n'impumyi ntanakwije no mu mutwe umugabo arafunzwe ugo rugo iyo bavana hakiri kare umwe wese akarondera inzira yiwe batarinze kumarana sinzi ko amakora byumva ndiko ndasaba ko ariko adukurikirana bavyumve mbega acabwa ati mbega none nduswe kandi kwihangana urashobora kwihanganira mu rugo ukahagwarira ukahabera ikiragi ukahabera ikimuga ama depression ama AVC iyo ibintu bitameze neza nibijemo umuryango bijemo umuryango urabibikwiriye hama ibidakwiriye navyo babisengere vyanse mon frère tandukana n'umuri sotiwe pourquoi sotiwe kubera iki wiyica kubera iki wimara ubuzima niko zuba abantu benshi rero bubatse kugira ngo banezereze la societe imiryango urabona umva nitwavana bazomvuga bazokuvuga ngo ntuwubatse ubayeho nabi nk'umuja nta mahoro ufise waronze basigaye bavuga ngo ugwaye sida kandi nta ngwara ufise why nivyo rero bica bigenda biraba amapolimike si ivyo gusa hari n'ahandi muri ibiri havuga ngo urongoye umugore ukamuraba ugasanga ibyo adakwije cyangwa ugasanga ukamukurako akanenge ukamukurako ukamubona ko ibiteye isoni mwandikira icyete ubwo nyene muvane c'est biblique nimwabinkundira turaza kwasoma kagaruke kuri nyeyo cy'umugore umugore niko nyine kure bivuga ati akugoye cyakabana neza ko atari mu nzira zawe vana nawe uno munsi kugira ngo ntusange kuko akoje uberutse kugira ngo ntusange uri kwatera swata n'ubundi kugira ngo wirinde ugo rugo rubi canke maybe kugira ngo uze wirinde ko udosanga utwaye umugore hamenyuma azokubera ingare hamuje gutandukana ubigenza gute jewe ikintu nabonye hari abantu basenga kugira ngo baronka abagore beza imana ngo yabivuze ariko jewe nitegereje kuva Adam avuga ngo umugore wampaye niwe yatumye ngwa muri iki cyaha imana ntiyasuye kandi kugira comment bisigura ko imana yashije irekura ati cette fois umuntu azojana n'uwashaka hanyuma n'ivyanka hariya nkazambwire jewe niko genda vyumva bo niko niyo ni commentaire yanje ni experience yanje niko ndabibona kuko imana ntiyarengeje ko hanyuma ikigira kabiri ikintu nabonye nta experience nagize nuko umuntu mugomba kubana ni byiza ko mufata akanya mukamenyana kubera ko iyo ibintu byihuse kenshi usanga bitameze neza kufata akanya no kwankurikirana umuntu muri kumwe cyangwa mugomba kubana fata akanya umenye ngo arabesha cyangwa ntabesha mwete iki kintu aragikunda cyangwa ntagikunda iki kintu aracanka cyangwa aracanka mu mpande zose mumenyane simvuze kwiga nta muntu yo kwiga umuntu ngo amumenye ariko umenya ati iki kintu nkoze ngaha murambona cyangwa yajise ukundi cyangwa iyo nkoze uku murambona nezerewe umwige mumara umwanya muri relation mumara umwanya ameza ngaho umwaka mumarane igihe kugira ngo bikunde ibyo byose bihagarara ngaruke muri Bibiliya nyene ahavuze yuko Adam yigeze kubana na Eva hama baravana barongera kandi barasubira ntamongera kandi baravana mbega wa muntu mwagera kuvana musubiye kandi kubana vya bindi ntibizogaruka kandi eske ntubusubiye muri wa muriro nyene Bibiliya iri clear kuri ico kibazo Bibiliya ivuga ngo nimba ubuntu abana n'umugore nuwo yakoye cyangwa yarongoye akamunamwo agasemba namwandikira icyete bavana hanyuma wa mugore niyabigwa n'undi mugabo hamwe umugabo nawe nyene akamuna ko agasemba bamaze kuvana nazagaruke hahandi kuwa mbere kubera kazoba ngo yarononekaye niko biri bivuga turaza kwasoma rero muri iyo context Adam umugore we Eva ntiyagiye kundi mugore n'abantu basigara ngaho kumbe baravana mugaso kandi bagahura kundi mugabo plito rero nimba atagiye kundi mugabo urumva ko yuko si yuko kumbure bashobora kandi ikigira kabiri buriya Eva yari yakuwe mu rubavu wa Adam
Yo myandi majambo du sang et du Saint-Esprit. Même par le corps charnel. Canke dans le monde spirituel. Adamu yitandukanije na Eve. Yari umuntu adakwiye. Ko hari umuntu amufitiye urugingo runaka. Yari obligé. Byari itegeko ko bateza kugumana. Kubera ko hari urugingo rutari rukwiye ruri muri Adamu. Kiri ngaho nyine rero. Mbega wewe uno musi urakwiye? Uno musi umbajije ikibazo ciza. Ati mbega kitegetse yo bakwiye? No musi urakwiye? Bivana n'ico wita wewe gukwigwa icarico. Ni muri ubwo buryo nyene. Adamu yari umunsi agene afise ubavugwiwe. Aho ruri canke nimba gwaraje no musi ari complete. Uno musi wewe uruzuye? Uno musi n'abadukurikirana bavyumve kuri ico kibazo. Sindi uvuge ngo nduzuye. Kubera ko hari ibyo ntafise. Kandi biraboneka. Ni kuvuga nduzuye. Yaba Franike nazanye umufasoni wanje. Yicaye ngaho. Ego. Mugabo urumva ko hari ivyo mbuze. Ariko kandi bitambuza gukorera Imana. Kiri ngaho nyene. Bani meshi bagarutse muri komate nzagugaruka cyane mu makomate bavuze ati none mbega gute umuntu urugo gwananiye aja guhezagira abandi bantu akababwira ibijanye n'ingene bashobora kubaka kandi nawe ivyiwe vyaranse. Bene majambo bakavuga bati ntiyarakwiye yarakwiye kuja kuri podium karavuga ijambo ry'Imana nkanurira abandi bantu mugihe nawe ivyiwe bikiyumba ivyo bitagenda neza. Yes. Nagomba nakubwire Franike kino kintu dusome muri Timotheo wa mbere. Niho tuza gukora inyisho. Yego. Kugira ngo bidufashe kugira ngo bidufashe gutahura neza. Abantu bavyumve neza yuko Imana hari ico ishaka. Muri Timotheo wa mbere niho ngomba ko dusoma. Zana nta kibazo. Umurongo wa mbere. Niho ngoma nishe bano bantu. Bavuga bati ni gute pasteur kitegetse. Aguma arongora ishengero ririmo abantu benshi. Harimo abantu bazima kandi atamugore afise. Reka tuhasome kugira ngo tufashanye. Okay. Timotheo wa mbere 3 umurongo wa mbere. Havuga hati Umutwe w'amajambo uvuga ngo abakuru bo mwishengero uko bakwiye kumera. Yego. Iri jambo niryo kwizegwa. Umuntu niyagomba kuzezwa ishengero. Aba yifuje igikorwa ciza. Nuko umuzezwa shengero akwiye kutaba umugayo. Kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa. Abe utarenza urugero. Adahugumba aganza ingeso ziwe, akunda gutanga indaro, afise ubwenge bwo kwigisha, atari umunoho wa vino canke umusinzi, ariko abe umugwaneza, atitoraguza, atari inkunzi y'amahera, aganza neza abo mu rugo rwiwe, abana biwe bamwumvira yanka umugayo wose. Ako nakarorero. Ariko rino jambo hano rivuga ngo umuntu niyagomba kuzezwa ishengero. Umuntu niyagomba kuzezwa ishengero, niyabigomba. Franike si pasteur, si prophète. Ariko niyabigomba ahasengera. Babanze bamwige ko bamurabe yuko afise umugore umwe, atakunda kuja mu kabare, atavuga amajambo menshi, abana biwe bafise indero, abana biwe bubaha uyo muntu bazamushira mu mabanga yo kuba umuzezwa shengero. Ariko habavugira umuntu ni umuntu we ku giti ciwe abigomba. Umuntu abigomba nace muri ama procedure. Ariko umuntu ihamagawe n'Imana ntaca muri ayo ma procedure. Kubera ko ngaha ntiyavuze ngo jewe umusavyi wanje wo nshaka abo umuzezwa shengero wanje azo ameze uko oya. Hano Paulo yavuze ati niyabigomba wipfuza. Ni wagomba kuba umupasteur. Ufise ibibiri. Hama ni wahamagagwa
ni wahamagagwa itegeko ntiri gufata zo critères ni zikuri ko wewe oya ko je nahamagaye ndo musore ndakwereka no bishaka turahasoma ni muri Timotheo nyene yego Timotheo nyene 4 murongo wa 11 umutwe w'amajambo ngo uko Timotheo akwiye kuba akarorero. Timotheo arakiri umusore ico gihe nuko Paulo aramubwira ati wamubwiriza ivyo kandi uvyigisha ntihakagire ukugayira ubusore ariko ubere abizera icitegerezo mu byo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye gushitsa aho nzozira wamugira umwete wo gusomera abantu no kubahanura no kubigisha niwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe imwe waheshwa n'ivyo bavugishwa n'Imana mu kukurambika kw'ibiganza by'abakuru wirinde ubwawe no kuvyo wigisha wame ushishikara ivyo kuko niwagira ucyo uzokwikizanya n'abakumva. Amen. Amen. Timotheo yari umusore. Abantu turasaba abantu ko baza barasoma Bibiliya. Hari abantu bagiye batuvuga baducira urubanza batureke twarahamagawe. Aha Paulo abwiye Timotheo ati ntiwanjanjwe kuvyo wahamagariwe. Ntiwanjanjwe ku ngabire yawe. Genda ubibwira abatama n'abatamakazi. Genda ubigisha. Hagara imbere yawo ubabwire. Ibi ubutumwa ni bubiri. Uko urabisoma umengo hariho contradiction. Umengo iri jambo riravuguruza iri inyo. Yego. Nuko ritari ribwiwe bamwe. Timotheo nka citegetse umutama w'ishengero runaka cyangwa umubanyi yifuza kuba umupasiteri yifuza ikintu ciza ariko hari ama principe ma critères dufatirako sinzira uko abantu ivyo bavuga bikura hehe. Abantu badukurikirana kuba je bavuga muri commentaire n'abandi benshi kumbure batagira ico bagira muri commentaire biyumvira ati mbega koko biremera divorce, mbega koko Adam na Eva baratandukanye, mbega Aburahamu hamwe na Sara baratandukanye. Hari ama verset biblique ngaha twasomye ibaza ko mwayumvise n'ubundi muri commentaire kugira ngo kumbure hari abantu benshi bagifite amadidane mu mutwe yabo, hari benshi bakiyumvira ati no ariko araduhenda bino bintu, ariko nkuko ariko arabivuga muri Bibiliya biranditsemo, muri Bibiliya biranditse yuko nimba koko umugore abaye ingare mu rugo tandukana nawe, mwandikira ugwete kugira ngo mutandukane nawe, kugira ngo ntuze gusanga muri ko muricara wo mwicira mu nzu canke ufata izindi ngingo. Yes, uriko uravuga ku kintu kijanye no kuzu, tutavuga ikintu kijanye no kuzu, atubwira neza yuko uno munsi warahamagawe hala makritère atakuraba, ariko mbega uno munsi kugira ngo ivyo vyose bihabe canke abantu bose bako yumvira kuri wewe bakiyumvira ati eske Eric azosubira kubana n'uwundi mugore canke ni wa wundi nyene kumbure inyuma yaho hazobaho usanga kwirimbura muri wewe, kwirimbura muri we, ndavuga umufasha wawe benshi baramuzi, ni haba mu kwirimbura hagati yanyu hamugazasubira gusubiza hamwe birashoboka. Iyo ni vie privée na ariko na Bibiliya iremeza yuko Adamu na Eva basubiranye. Iyo ni vie privée yinjire bwina cyane kubindaba no kubituraba. Reka dubiya kanya hanyuma tuzokwakira ibigesero na sezo tuzatugezemo muri usange niko novuga, hanyuma ibindi reka tubandaye kuri divorce. Ari ikintu nanifuza ko turabira hamwe kiri mu gusubira mu vyagezwe 24 murongo wa mbere gushaka ku wa 4 haravuga ngo umuntu niyarongora umugeni hanyuma ntamushime ubwo hari giteye isoni yamubonye ko amwandikira iceti cyo kuvavanura akimuhe amwirukane mu rugo rwiwe. Hama agacavuga ati niyamara kuva muri urwo rugo ashobora kwabigwa n'uwundi, kandi uwo mugabo wa kabiri niyamwanka akamwandikira icete cyo kuvavanura akamwirukana mu rugo rwiwe canke uwo mugabo wa kabiri yamwabiriye agapfa, umugabo wiwe wa mbere yamwirukanye ntazamugarukane kuko yamaze kononekara,
kuko ivyo ari kizira kuhoraho ntimuze mu kwegera icaha igihugu uhora Imana yanyu ibaha kwishamba. Bibiliya ni kubera kumengo irababaza ukuntu. Ni kubera ko abantu basoma Bibiliya nko kumengo na masantima. Imana y'inyobwa nta masantima igira. Imana nta masantima igira. Kandi iyo urenze ku kintu kimwe gikwegera umuvumo no sema wewe generationnel. Byo tuma abantu bagomba kugenda boro buhoro kuvyo bavuga, kuvyo bakomanta. Turabona amakomante nabo nyine uyaravye umengo nabo nyine nta mana bagira kandi baba bashaka kudukosora. Ntibabazi bibarindiriye abandi bagashuko bakabeshwa n'abantu bari mu magroup ati mubatuke naco bintwaye kuko untutse jewe simpinduka igitutsi cyawe ngoma ndi jewe kandi ngoma ntera nje imbere. Kandi umugabane wanje ndabivuge ntuca mu ikorosi nguji wawe nta n'indaro waki wawe uwanje n'uwanje umugabane wanje uraza uranshikiraho ngeze hose. Kandi ico naremewe ndakibamwo kandi nico nahamagariwe ndagikora. Hano batanyemera hanze baranyemera. Kino gisagara batankunda hari ibindi bisagara byinshi bankunda bipfuza kumbona kandi Imana ikihe cyubahiro. Rero bumve yuko Yesu niwe bamubaje ati Mose yatwandikiye yuko umugore bitagenda neza umwandikira icete. Yesu aravuga ati icyatumye Mose abandikira iki cyagezwe nuko mwe mufise umutima ukomantaye. Ariko deho nava igomba gutandukanya umugore n'umugabo kibe ubusambanyi. Naho wone mu gihe udafise umutima wa Kristo wo kwihangana. No ufata umugore ariko arasambana nubwo ufise umutima wa Kristo ukihangana. Ukwihangana rero si en general ni personnel. Uko jewe nihangana siko wihangana. Uko uyu mukameramani ari kuri kamera yihangana siko wihangana. Je ndaza abagabo amaze gufata abagore babo incuro zirenga 10. N'ubu baguma afata ya maboko. Bajya abantu niko karorero ka Kristo. Ukamufata ajya n'undi mugabo hamukihangana. Ndazi n'umugore canke n'abagore bafata abagabo babo bari mu mahoteli bakagenda bakagara. Ari umugabo afashe umugabo umengaho basi birumvikana bukebuke ariko umugore gaba yononekaye. None kutiyumvira ko abagore nabo bafite umutima nk'uw'abagabo bafite. Umugore gaba yononekaye kugira bire yabivuze. Oya umugore urumva nawe n'umuntu. Kubera iki bigora umugabo bitogora umugore. Ega n'abarundi barayamaza atakari mu ntama niko kari mu mpene. Ariko umugore aba yononekaye rega. Oya umugore yononekara mu gihe yavanye nawe akaja kundi mugabo. Bibiliya rero iri clear abantu bavyumva ko dukurikirana. Nimba rushaka kwihanga biravuga ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Rero je nk'umpasteur birasaba ko ari ibintu bimwe nihanganira. Ariko hari n'ibindi ntashobora kwihangana kandi utanjije ngo nusinavyihanganira. Niko Imana yampaye uyo mutima. Nuwo twubakanye hari byamunaniye kwihanganira kandi nta numa mujija nuko Imana yamugize uko. Tuma nabwiye n'abantu bafapaza ati ntibaswe no kumuvuga banamwubaye kujya bararenze. Asumba benshi ko muri kugira ngo ndamuhitemwo nabonye ibintu byinshi. Nubwo bitakunze ni byinshi yasumbije abantu. Yes. Ikintu cyako dusozerera ko ni kiinyi. Uno musi kuri uyu musi w'Imana Prophet Modeste afite igikorane kidasanzwe. Ni ku itariki ya 20 ukwezi kw'icumi aho yavuze neza yuko ku itariki ya 20 atamuntu azigera apfa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nk'abakozi b'Imana muvyumvise mwavyakiriye gute? Ico kibazo kiri très simple. Nari kivuze la fois passée. Ubundi umuhamagaro wacu uri vast. Yohana Umubatizi yahamagawe atajya atanywa amazi. Yego. Atambara impuzu abandi bambara. Yambara isato z'ibikoko. Yajya ubuki bw'ifunde. Ntiyajya imfungurwa zo mu nkono. Ariko yari yarahamagawe. Kandi bavuga ngo uyu niwe muzima. Yesu ajya afungura anywa bamwise igisambo. Rero dukora mu muhamagaro umwe ministere ni imwe ariko amabiro aratandukanye. Nabivuze arafa passé muri ministere yo kwivuna abansi harimo amabiro atandukanye. Harimo abari muri
aba trésorier hariho abasirikare bagwanira mu mazi hari abasirikare bagwanira mu kirere hari abasirikare bagwanira ku butaka hari abajejwe iperereza abo bose bafite matricule y'igisirikare nubwo amabiro yabo atandukanye rero shishobora kuvuga ngo modeste ibi bintu ndabivuze quick kuko ntazi uwamuhaye mission icyo yaragamije ndabashaka kumwinjirira reka turindire nkuko yabivuze hanyuma nimba ari Imana ishaka gukora ikintu mu Burundi igikore hama nimba ari ibindi naho namahoro menshi hamwe kuri iyo tariki ya 20 nuno musi nyene ikigenda miko murakirabirako hamwe ku itariki ya 20 hogira umuntu apfa koko ivyemeza bikahaba ntubona neza ko azoba tukishije izina ry'abakozi b'Imana ubwo muvuga ati umujyambwa abumwe agatukisha umujyambwa basi ndavyibaza uko onye kubera mu bw'Israel usubye no muri Bibiliya abakozi b'Imana nabo barihenda iyo nishize kumbi tuzogarukako turafise abahanuzi bihenze barahanura ibintu bitari ivyo kandi ari Imana yabigizemo uruhara turafise abantu bahanuye ubuhanuzi ntibwaba kandi Imana yari nyuma yabo rero ivyo onye buri kintu cyose kiratwigisha nta uzi ico Imana ibigamije nafa pasi naravuze uwatwaye ubuhanuzi kwa Ezekiya akavuga ati tunganya ivyo mu rugo rwawe urapfuye harageze ko upfa niwe yasuye kandi kugarukana andi makuru mashasha amubwira ati Imana ikongeye imyaka 15 rero nk'abashitsi bari ngaho baheruka ubutumwa bwa mbere bumvise bakagenda akamara imyaka myinshi akagama ari muzima biyumvire ko Yesaya yavangiwe ni Imana rero ibigirika bigerura we don't know ntiduce Imana ishaka kuri iyo message ya prophet ntituzi icyo Imana ishaka kwigisha haba abakozi b'Imana canke n'abarundi muri rusange reka tubirindire ariko kandi tumenye ngo tuti ibintu by'Imana ntitubipinga ahubwo turabigeza tukabikurikira buhoro buhoro kuko bishobora gutangaza bikaba hanyuma bigutangaje bikaba waravuze amajambo uzocuca heye hanyuma nubwo bitoba ntiwabaye uwa mbere avuze ibintu ntibive no muri Bibiliya biriho kijya navuze ntazohava asanga ariko atukisha izina ry'abakozi b'Imana nakubwiye abasirikare iyo hariho aba marines bariko baragwanira mu mazi hanyuma bari kuri mu rugamba bari muri operation runaka barashobora kudafata umwansi ngo bamumetrize ariko abo mu kirere bakamumetrize bisigura iki uyu ananiwe ntibisigura yuko abandi bananiwe uyu bitagenze neza ntibisigura yuko abandi bitagenze neza kubera ko igihe Eliya yaragiye kwinyegeza ku musozi ngo umugore wa Ahabu Yezebeli agomba kumwica Imana amubwira ati oya ati none ugiye he ati nagize ishaka ryinshi ryo kurondera none bagomba kunyica nkuko bisha abandi ngeze nyene nsigaye Imana ngo ati oya narisigaje abandi ibihumbi 7 batarafukamira rero uwo bitagenze neza nga ntibisigura ko abandi bose bitagenze neza kandi arashobora kutagenda neza ari Imana yashatse kugira ngo imwigisha nkitwigishe twese rero mu ntege nk'izuwundi turahigira no mu nkomezi z'undi turahigira murakoze yes bon tuganiriye byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane kujyanye no kwahukana kijyana divorce yatanze ama verset biblique avyemeza benshi hari cyo babivuze ko benshi barabishidikanya ko benshi bamutera amabuye benshi baramutuka ariko uno munsi atanze ama verset yemeza neza ko muri Bibiliya hari abahukanye bongera barasubirana bongera kwahukana bongera barasubirana bongera kwakana kandi bongera barasubirana bisigura neza ko nivyashika ugasanga ntimubanye neza ugasanga ntaka aragukundira ugasanga bayingana ngo mutandukane tubashimire cyane murakoze cyane yes bon nibaza ko benshi bari kubariga ariko kandi message imwe kubadukurikirana nkosora gato yakuhereje ko ati mutandukane oya navuze umutima wanje uratandukanye no Frank sinivuga umuntu bikundira kwihangana ngo ntiyihangane nzoba ninjira ubuzima bw'abantu biravuga ngo umwe wese yakira ico yizere ngo agume ico yakiriye ntagagire umwaka ico yakiriye rero umutima wawe ushobora kwihangana ibitangabo byinshi ndabona ibijambo ry'Imana riradusunikira kwihangana mugenzi wawe ntiyagukubita ikofi ntiyagufata nabi mwihanganire Yesu avuga ati 7 times by 7 bitangabo ndwe kunda rero ukwihangana ni common ku muntu wese ariko kandi
kuba bidakundiye kwihangana vraiment genda usenga Imana igucira inzira hanyuma irazi ingene izobigenza hamwe ivyo vyose niwe ngo turangirize amasengesho ikintu cyose kidakunda kitashobotse ni mu byo masengesho hari akabazo twibagiye bavuga bati wari wakavuze ati divorce hari umuntu usanga yatekeye yagiye yego hari umuntu usanga ageze muri Europe none iyo nawe amakosa n'ayandi hari umuntu usanga utazi niyari mwari mu bana ikintu kibi n'umukozi w'Imana gufata umugore kumukubita kumwirukana kumusora n'ibintu iyo ni esprit bupagani beka bice mu nzira byakagombye gucamwo bo batunganiza abatunganirize hama ibindi bibandanye mugabo urumva gufata umuntu nk'ubunyamaswa kumukubita kumukubita umusora no sayibona gakoma induru c'est bizarre ariko umugore nimba wonyine yafashe amavarize agafata akagenda Dubai agafata akagenda muri Amerika agafata akagenda muri Belgique uyo onya ikosa sigiwa oya suko mvuze kuko nawe sikijuju kugira ngo arinde afata urwo rugendo ngo agende antuko bigenda kose hari impamvu hari ikintu kiba cabitumye nico tuma ngomba ko abantu tuza turatahurana kuko womenga uri umugororotsi ubundi si umugororotsi kandi ndabivuge ndarabisubire mu ngo hari ibintu byinshi rero ntitwo bivuga ngaha ko sibyo byatuzanye Imana ibahezagiye ndabashimiye cyane ndashimiye cyane kuba mwasubiye kandi gukongera kuduha umwanya tubabwira kandi gusubira kwicara tukaganira tugatanga umuco ku barundi n'abadukurikirana abantu bose bumva ikirundi tuhamagarira kandi kuza kuri Eglise ni mu Cibitoki ibarabara rya 6 ni impande ya zone akumbure kugira mushobore kwakira ku mavuta yiwe abahezagire ndetse abamugaye bamuguruke abafite ingwani zitandukanye abafite imivumo bavumwe kugira ngo imivumo isubire guhera ndabashimiye cyane gose rero musezera abakunzi bacu twatumire mu bikorane tugiye gukora c'amasengesho azoba ari samedi ihereza kuno kwezi utumira abantu bose batemera n'Imana baze bagerageza Imana yacu birashobora ko wumvise Imana idakora Imana ikora ibi hari n'abatugerageza bagakura abantu mu bitaro bakabazana kugira ngo ejo bahawe no kamashantage umuntu wese arakira ku giti ciwe icyo tuma mwijuru umuntu atazobazwa icyo yakoze ku giti ciwe muze dusenga Imana abo bose barushe baremerewe reka amajambo ntacamaze ntacazokumarira akuvuga nabi wojya nabi ingo ugerageza Imana yacu kandi turizeye ko mu Burundi dufise Imana kandi hariho abakozi b'Imana Imana ikirakoresha dusenga mu Cibitoki hepfo y'irya Kanyoni kujya 6 harabana na zone ya Cibitoki haragateka basket dusenga samedi mu gatondo 3 dimanche ni 3 no kuwa kane ni 16 kiti ya louange ya adoration murakoze murakoze cyane mwe gose mwenge mwese madukurikiranye kuva ku ntangusha kumera yari PasteurERIC Citegetse baturaganira kuri bitandukanye ndagusaba kugira subscribe utaragira subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo ukomeze kubaka umuryango munini ndetse n'ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye asante sana.